kali isi navyo stakata wa pili I'm Casanova ariko no kubura Genova please come closer ndagushoni ngukome ekufone ndagukome alright so guys mwavyumvise rero again the stars is someone ko tuhama twinga kuva muso mushoboza gatanu gice isaha 6 gushika isaha 9 segment 3 segment ya Beni Kirundi tutofama tutusoma kwa tanduka segment ya kabiri ni Kiswahili amwe n'abatumire muravyumva cyane arafika sabizi za Blackfm social media maze ko dufisa abatumire na usuni ni FABELOVE LOVE Kamirigado communication boy hadi Cation Games yamaze shamwe Blackfm ajani indirimbo yo TikTok ari kumwe na Avi Smith la voix original amwe na CEO wa yeye ni CEO nyene cyangwa n'undi muntu ari wo witwa Alan IG all right asante sana I'm a master, Cindy Pastor. So guys, kama ndamwakira FABELOVE ndamwikaze meze FABELOVE. Ibana meze fresh sana nawe nibaze kumeze neza. Ibana nje meze fresh ndashimura atagihindutse kabisa I'm good. Yeah. Uko biri cost ndashimura. Ndamutse kandi nabariko barakurikirana Blackfm. Yeah, ndabwiye ati FABELOVE Dakeshan boy ari ngaha. Oh yeah. Yeah, nibaze ko mwese mwiteguye kugira muze gutelefona bya bitelefone byanyu abize kuturyohera twese. Ndetse kandi nibaze ko ibiganiro bya Blackfm bibandanya bibaryohera. Asante sana. It doesn't matter if you big small regular. Good try now I'm Aliko kari kumwa telefone kumwe na CEO wa 26 live au na wenyene tuza kumwakeza turi kumwe na wenyene twagutangwa na FABELOVE cyo kimwe na sio to kumwakira mu nyuma ariko kumvuze uko mwaje muti atwakire mwe mwese muri ihangana karibu cyane boss meza neza uvuze ati Allo Allo umeze neza mukobwa mwiza tuza lavash ari ready kugutunga ivyo ukunda nivyo nkunda niyo mpamvu nazigera ndaguhunga yeah I like the way you shake your body stakini kukosa tatakika tafadhali wallahi aula asante sana FABELOVE stakata wa ibo wayumvise just nakiri umurimyi sinakiri umuragizi nakiri umuririmbyi yeah let's go yeah FABELOVE oh yeah journalist zangira kuduza kukona zambuza kuduga fisi bana ya mifashi bikakunde kangira ubujunja kamiri gudi guja tete rapa zucha Babylon ndabisabye ureke gutumuka fanzi baliho n'abapondo bariho yeah I'm FABELOVE nije shaka ko mbireze you track slow by slow crazy bratty bro Onge zamiko Jeramona kiki bossa bibe muri flow This is song ivuga umugenda afusinge so Hinge so tose tubona zimeza so Yeah tutibagiye kwama n'abaso Shakizo geso kazigira so kuva rosa kazi asigaye genda guy ubereze yeah Zara madogo w'imatongo kuzina banyita kamirigo bigize impongo biriza dogo ntugu mutabura ya marido ubiriza nama dhanendo kubigo bafa bene bujo yeah kuri game naramaze kuba kamirigado kuri papi cyane jewe ndavuga na bato kubintu bikatsi kamirigado asina bato kamirigado shakabuze amashado jewe ndakabuye bigira karamateka y'amagoma toka jewe ni noma muzokoma ndabakure ku ngoma love jewe ndafoka ngize ndafotse ngo nuguponda kandi washima sikubaponda nuko afuse umwanya gutakaza ugwira jewe ndavuze kamirigado zorukangaza zobakangaza kuri make nzobirukanza kuba makepi mutuze biganza ku mutoko shikana ko musaza kwanja je kubaganza takubagwanya kore mukura mugamba yeah nigga love na BIC cheki crazy bratty kwenye mix hasalas every day tuvuga tuti yuko mana ngenda zokoma yurira ku giti kuri that's chimikira kuba underground cash seeking in the yeah reka tugezide alright tuzofata umwanya by the ukwiye yeah sindi muri modu gato tuzofata umwanya ukwiye ko biri kose kandi edaye washiriyemo na beat itameze neza beat shango beat okay no il faut que je me beat dunda tanga motion yeah
Kafuna si ni fresh. Kama hiyo ni fresh. Yeah. Zana kazana kandahu Naburugabo gundevu Gowe nene nkizavu Gogo senya nimbavu Yokure numva nishavu Ugo rugabo musite bose bararuvuma Dabira nkujya mwana bari kumwe kuri randevu Bafisa namu niyabishaka toma inyuma Numva ntoba inuma no kwigumya Numva no kivuma bene mu maso kwigahuma Kuko cikira intama Cikundirukana Hajya na madame kira mufise barabana Baranabyaye abana biga kaminuza Dabira umwana kivugisha kwigatuza umwana nkuba zoca kura yicuruza werabona yamaro nk'ikintu yifuza gopfe yifuza la kib'impagusaka zoza kabikora ujya mwana karamukikuza zimya kamera kuko iyi video iramaze atere kuri ujya mwana nk'ujya ahubwo yasaze ndamakuze kunza ninyo nindi zanaze kuva uno munsi ngira ndamungaragaza nigga yeah Il pleure dans mon cœur comme il poursuit la ville. Que cette langue qui pénètre mon cœur au bruit de la pluie par silence. Il perd sa raison dans son cœur qui s'écœure quoi. Mais il trahison sa belle sa raison. C'est bien la pire bonne dans sa voix pour croire sans amour et sans haine. Mon cœur est à dos pain, j'ai le game, naramazek wa kamirigado. Ekuri papu chana, jowenda fuga na bado. Jowenda fuga na bato, kubinu bikatsi kamirigado. Afena batu kamirigado. Shakabuze amashado Jowenda kebuya bigera karamateka Gama toka Jowenda inama mizokoma ndabakure kungoma Love jowenda foka jowenda fosa nga nuguponda Kandi washima siku bapona nuko wafuse nga nyagutakaza Ubwiri jowenda puze kamirigado Zorukangaza Zobakangaza kuri nake nzobirukanza Kura maketi mutuzi biganza Kumuto gushika no kumusaza Kwande nje kubaganza takubagwanya Kore mukura amajambo kuko ni kenshi Kashi mufata mukaza muvuga amajambo kuko zifreshi Kashi mutakaza mwanya sikubagwanya Sifata kanya ko kubagwanya Jefata kanya ko kubapanga Changa machonga makanga Nimuzaka Ndafisi chama kinangaza Kandi sanu ukubaza Iganzu y'abavyeyi ninakubabaza Kumushira ko nindirisha Urateye isoni keisha Bara nagutenga benshi sinda guhisha Abandi nabo bakakubona mububisha What's kiga mvuga yuko ubuze amamani None ubu kuyafisa kwiga mbona ari umugani Turabona shetani yakugize kinani Gusenga n'umugani utumuja mu bastomi Mana zima raba ko wabimutesha Kukinga somba fisa niwe wazimesha Oh haleluya ndagutuye isengesho Chagikuru kiruta ibindi biganisho Turabishaka mana yuko mukura muri byo byara bya satani Luciferi ye yamugize igikore Tendele amatusi endele Tendele amatusi endele Yeah mwana wimuhira Mwana wimuhira kuko ushaka kwibona Wibona yuko usigaye uri kashimani Mwana wimuhira Yeah Haba paka zini impfuvyi keshi banyagwa amatongo bakabura ikibafasha kagena amazima yongo Kuvyibutse ni kenshi utakaza umurongo Wibutse igihe c'ingwana bica kujya kwa buhongo Hari n'abakenyi bukare bari bifise Ikijumbu kukironka bakakironka batigise Haraba fise ubumuga kandi butandukanye Bakagira ubwo bumuga kandi ari ubumuga bavukanye Kurakira ufashe ubwawe bishure twama twabibonye Harabibuka n'ivyabo vyapotereye misoko Turabaho jete kuko imana ufise mu maboko Ibindi byinshi tuvuga tukanahinduka Genda basaba kubanjuka Ibyiyumviro bikagabanuka Genda basaba kujanjuka Kuri rap genda kurapika Yeah, this is the love on the microphone Thank you Thank you bro, thank you Nibi nashaka rero urabona Walikuwa tunyotetse Guys, I'm just going to FABELOVE LOVE CEO Vacation Gang. Yeah. How do you see you on None wachiaba zamana ndi patron di boss ndi CEO wa. Uri byose. Ndi byose. Kubera uri ngaho urinde. Uri director wa. Ntabyoze jewe. Jega ndimukoze ukigao the star system. Okay. Bo ni boss yari gusa nuko uvuze ngo uri boss nuko abantu bacha bumva ko minga wemeye kufisa kanoti karenze no di boss kubera ko organisation yabaye muri Christian Boy ni vyose vyavuye wanje uburyo haba iki kandi baze ko kuba nita boss ngira murashaka kubitahura kuko ubonye studio nkijya nibaze ko ni Jefferson studio nziza mu baririmbyi bose bari ngaho Utina Bantu Boy nta n'ijinyoma Bantu Boy imeze neza ariko genda urabe mani ndani nuze
design ibikoresho design no ntuwizira rijoga mani kumuzana bazokibaza rero mu designer yaje muri Bantu Boy rero uzosanga jewe nakoresheje amahera menshi ariko ntibisigura yuko Bantu Boy atari studio twemera ngaha studio twemera kandi ifite na quality nziza cyane ariko nanje cirekeye quality naragerageje ndacitaho kugira ngo natwe tuze guhiganwa n'izo za Bantu Boy ndetse n'izindi studio zikora neza. Yeah. Okay. Nice. In studio ya Keshan Records. Ni Keshan gang Keshan. Yeah, ni Keshan Records nyene ko. Keshan Records. Yeah. Burya haya je n'iki cha Keshan label. Ari zimaze gushinja ni bande n'abandi. Oya naho ndashira kumugaragara ariko novuga yuko twashimye kubanza ku branding studio kwanza tubaze dukora ibikorwa bya studio hanyuma iby'abarimvyi navyo bazoze bashikira muri studio imaze kwiyubaka. Yeah. Okay. Bije studio azimvye. Dufate yuko irazimvye bon nabuze kizimvye kubera ko abenshi barubaka ama studio ariko benshi barapanga sivyo ariko je nubatse kuva hasi gushika hejuru umusenyi amatafari byose hanyuma ikindi naco abo ntupanze oya je simanze hanyuma ndashirayo n'abandi bakozi batandukanye uhereye kuri producteur ashirayo secrétaire nibaza ko benshi ivyo ntavyo bakunda kugira ngo bashira aba secrétaire ngibiki nibiki donc bariyorohereza sivyo hanyuma ikindi naco uravye tapi twakoresheje kuva hasi tugashira ya manuze ibintu byinshi by the way producer ninde producer ni DJ4 yeah DJ4 yarasanzwe akorera muri Rock House ndetse yakoreye no muri Master Music yeah yavuye muri Rock House rero ubundi yaravuye ariko usivye yuko n'umuryango Rock House n'umuryango barashobora kumukenera ejo cyangwa ejo agashobora kugira nkuko nanje shobora gukenera muri Rock House tugashobora gukorana yeah ariko niyo mu producteur principal wa Keshan Records yeah FABELOVE je burya uri umuntu gwe no kuronka je nimba nshaka tura nk'isaha yose muga bivanye nuko umwanya uza kutubana muto climatiseur twebwe just birashaka kwaja muri Europe cyangwa mu buntu uzenye njo kimwe anyway nako ndavuga nifite byitwa uvuga ariko byinshi umugwaza kwiraza kuza ku ndirimbo TikTok bebe ko ku ndirimbo TikTok hari amaje beza kuvuga kuri n'umuvyeyi wawe muziki dafatuko nawe so ni Crazy Bright azasiza rongo ya Michael de musicien di Burundi bavuze byinshi ubwo uti ni nk'igitabo misasino bisonga bavuze ikirikiri ngaha tuvuga ibyo bitandukanye bimeze gute ubushuti bwa Crazy Bright na FABELOVE bumeze gute cyangwa wandikiye wonga Michael de musicien wandikiye Crazy Bright je nandikiye mu president wa Mikare bisigura yuko nawe yari kuba uwitwa Diomedi nawe yari kuba uwitwa ndi donc niwe nari kuba nandikiye bijya rero byose naravye wo nandikiye ni nkuko wowe Big wogenda mu nzu kanaka sivyo hanyuma ukumva ibintu biriko biraparangana indani rero wowe uravuga ati wa muntu hari biriko birononekara ati sohoka hari biriko birononekara rero urashobora gusanga ari umuvyeyi wawe urashobora gusanga ari mutoyi wawe urashobora gusanga ari mukuru wawe wowe rero ntuba bavuze ivyo uravye umuntu yoba ari ubavuze ivyo uravye ibiriko birononekara yaje rero sinigeze ndaba kuri Bright ahubwo naravye ku bintu mba mbonesha amaso yanje kandi mba mbona yuko bitariko biragenda neza ya rero mboneweho n'akaryo kwanza narabonye buherutse Big Fizzo ngaha muri gende kandi je Big Fizzo arabizi ko ndumufana wiwe ariko hari ibintu yavuze nibaza ko nawe nyene yabivuze bon nkuko abandi bantu bo bivuga uko avyiyumvira ariko je novuga yuko Big jewe kazokumva mvuze ikintu kuri microphone ngaha cyangwa kazobona nanditse ikintu ariko tutarinda kuja kure ibyo Big Fizzo yavuze twamaje kazo nyene avuga ati tumaje ati bevyo FABELOVE yavuze bivuze ko yacavuga ati ntihari ukwiye kuvyandika ukwiye kumusanga haca akagicugira inzo bicishijemwo ni yatashiye reka rero ntangira umucyo ngaha bisanzwe benshi ico kintu baracibajije kandi baraciyumvire cyane reka ntangira umucyo ngaha kandi ntahandi hantu nabwa utangire doing exclusive normalement jewe nsanzwe ndi muri Amicale des musiciens du Burundi rero
je naruguruje studio yanje ariko wavaye ko ndayuguruza ndatanga ikete riba invitation ya invitation ndaritanga kuri amicale des musiciens kuri president n'uburongozi bwe cyane n'abanywanyi biwe nongera ntanga nikete kuri Crazy Bright wenye n'ubwiwe nka Rockers Records hanyuma nongera ndaritanga kwa Big Fizzo ndetse n'abandi batandukanye umunsi wo gukora ijya lancement muri abo bose nta n'umwe yigeze aza sivyo urashobora gufatirwa kuko ni benshi natumiye ariko amanuze ama brand yabo ama logo yabo narashize kuri bash narashizeko hanyuma je ndavuga ati bon umuntu ashobora gufatirwa c'est normal ariko umunsi jewe nuguruje bijya bintu nibaza yuko nabo nyene bari kunyandikira ati felicitation naho hari kuba inbox felicitation kuvyabaye cyane habisanga muri groupe dusanzwe duhuriramwo ya amicale des musiciens di Burundi nta hantu namwe nigeze ndabibona meme nta na statut nigeze mbona baraposting nta n'urubuga rwa amicale nigeze mbona ibintu by'iwanje ndetse ndabaha n'umwanya kugira ngo bazoze bazondabe nta n'umuntu n'umwe yigeze aza kundaba kunuze ku cicaro ca studio yanje none muri ico gihe wumva no wandi muri amicale gute badashobora gushobora kuza kunsupportinga meme bamposte meme no ku statut muga nkaca mbona bariko barafelicita abantu bafashe ingendo bagiye hariya na hariya wanashima bamwe batari no muri amicale mugabo je muri groupe tunahuriramwo ntihagire meme n'agastati ka 0 seconde bashobora kugira ico kino gisigura gute sawa okay ivyo nacu reka tubifata uko rero hageze kugira ico ni doge naratanze umwanya ndavuga ati reka ndindire ndabiyo bije none muri ico gihe gushika nuno munota nta muntu numwe narahavuye ndavugisha president ndamwandikira ibintu kugira ngo tuganire basi nawe bisanzwe hanyuma ashobore kwiyibutsa avuga ati FABELOVE burya rero turiko turategura kuzoza turiko turategura ibi nibi nta musi wari ndetse arona ama message nandika ntanyishure so rero ivyo maze kubibona ndavuga ati none uwo muntu uri kuribaza uwo muntu noja gutumbera ko hanyuma nkaja kuvuga ngo ngo muri amicale ngo hari ibintu ntashimye ngo kunuku ninde notumbera réellement novuga ati ubu araza kwakira ubutumwa bwanje ninde konzi muri abo bose ata muntu numwe nigeze mbona anyereka iciza muri ico gihe umva arinde nari kwidoga nshira ubwo butumwa wewe nyishura ico kibazo je no jawayishavuririre kuko nubundi amikasa zirongowe na Crazy Bright none uwo nyene guhera kuri president n'abandi urasa barongozi bahari hariyo benshi aro president aricegera ci wari we mutambuka ca mu madama Kigega hariho n'abandi bajejwe n'ibindi byinshi cyane ndetse na je naratse kuja mu burongozi gusa naravyanse kubera ko ibintu vy'amabanga sinkibikunda cyane gose jewe so rero jewe nararavye ati eske ndabushire nde president ndabona katigeze bon sinigeze mbona support nimwe yiwe vice sinigeze mbona support yiwe guhera abandi bose none ubwo butumwa ndabushire nde niho rero naciye ndabishira kuri Facebook ariko nabanje kubiha umwanya ukwiye ibaze kuva nugura studio ariko nkaja kubiposta ryari nuko natanze umwanya ukwiye basi ndabe yuko bazoshobora kuza hondi bashoboye kuza bandabe na RFM novuga yuko ujya munsi ntibari baje ujya munsi nuguruje ijya studio ariko baraje mu nyuma baranshikako ariko amicale des musiciens vraiment umuryango usanzwe ndimo w'abaririmbyi harabura na planto harabura basi n'ubushira ku gastati basi kabara 0 seconde ariko ubisigura gute kweli so anyway novuga yuko nta mutima uhari nta mutima mu buhari baraje nabo nyine ubwabo nukuri twaratahuzanije ariko kandi baransaba na pabo rero nibaza yuko nta muntu yava bifata nka kumenga FABELOVE je nawugira ikintu ntabanje guhanuza jewe ndakuze ariko na Big Fizzo ntefashe nawe ko yavuze ati yari guca minonze ufite yabaye bugufasha gukoriyanza nico gituma navuze ati uwo ari we wese arashobora kuba yari kuvyibaza uko muga muri ubu buryo nanje ndabisiguye birumvikana birumvikana asante sana FABELOVE indirimbo TikTok shaka kumenya FABELOVE utafitana na 26 lafu umeze gute
ubucuti dufitane na 26 life navuga yuko ari nk'umuryango kuko nasanze wewe lo boss yarasanzwe anzi kuva kera sanga kwanza ngiya na famille yanje arayizi hanyuma arashobora kunsaba ibyo dufashanyamwo arambwira ati ariko nayo c'est projet yo kugira yo kublendinga ino 26 life ndambwira ati okay ko bimeze uko reka nzogerageza tuma impossible ndabe ngene ibintu bishobora kugenda neza ndetse ndanabikora nibaza ko nawe nyene arashima uko noba ndiko ndabikora kugira ngo 26 life nayo nyene ishore gushika kure kugira nayo ishore gufasha abandi ariko nayo yagize ahigeze saba n'abandi bose kugira ngo bayisupportinge kugira ngo 26 ize ibi kintu gikomeye hanyuma kize gifasha abandi baririmbye naco cishoboje byinshi so rero ico gihe twaravuganye arambwira na projet yo gushobora kugira indirimbo ariko arambwira ati je nani nshaka yuko bombwira umurimbye twokora ndambwira ati no wewe ndashaka gukorera kuri guya kwanza ngira umuririmbyi ushobora kubona yuko twoshaka gukorana muri no mwanya ambwira ati nta kibazo wari wose ambwira ati nta kibazo iwanje man je nta kibazo nta beef numwe n'umuririmbyi numwe naho twa dufitaniye beef ageze mu kazi man ivyo vya beef birahava niko biba bimeze so rero niho yacha proposer ntuze Alvin Smith arambaza iske nta kibazo mfitane ambwira ati Alvin nta kibazo na gito dufitaniye peut-être ko abantu benshi akunda kwibaza aho dufitaniye ikibazo ariko nta kibazo na kimwe kiretse gusa ko Alvin n'umuntu ari open kandi Alvin n'umuntu novuga yuko tutigeze twinjira muri beef in deep donc twinjira indani muri master challenge yego naramuririmvyemo ariko kwari guchallenginga abandi nayagusubije kandi kimwe n'aba ba Kingorongoro n'abandi bose ba Nightif none dufiki ba Nightif nta na kimwe so rero irya nari nayikoze nyene uko nyene kugira nyene du challengingane tu ariko vyerekeye beef vraiment je simfa kugira na beef no muntu kiretse wewe wayingiriye cyane birumvikana asante sana unyihanganira kumwe kwa tuje na FABELOVE mukaje twakira Kingorongoro twakire CEO wa 26 life nagisha tushikije gatoya karibu cyane musaza umeze neza meze cyane ebara mutwiyangane gatoyi abona yuko twabanje kuvuga na FABELOVE batubwira ivyerekeye ino ndirimbo ngiye mwahwebwe bitadukanye aho twakira nawe nka CEO utwidondora ko by the way tudabakoze bisamize Blackfm muri rusange ndi arangoye 26 live nkaba ndi kumwe ku ruhande rwanje na RNIG RNIG no nyuma n'abandi batumire bose turakura mu kije no musi ni jewe ndi niga imwe gutse RNIG nyene kumongo ndibaza ngo simba ni hands ego okay nanda muikaze bameze neza Alan katavuga bameze neza ego meze neza bite mwebwe natwe meze twashima uhoraho kabisa mene kuri CEO wa 26 life ushaka tubwira 26 life niki bimeze gute yaje gutama tubwira kuri Alan tubwire n'ivyo ndirimbo vyiwe nawe 26 life ni 26 life sigura byinshi kuri jewe ni nk'urugendo rw'ubuzima bwanje muri 26 life sigura nk'urugendo rw'ubuzima bwanje uko nyene biraheze cyangwa hariho n'ibindi biri inyuma vyayo biri inyuma ni byinshi cyane nawe umuntu yabisigura nitwo bivamwe tuzabifatira ubundi munsi akabazo nkunda kugira kenshi je 26 life ndayizi before mwe mutarayikora ndavuga ndeze mu gihugu ca Tanzania ku murini vyitwa Nyandutozi mu rapper sinzi ko mumuza afite indimba yakoze yise 26 life kumwe na Fid Q sinzi ko hari bucuti biteraniye 26 life mu Burundi na 26 life mu Tanzania ako gatoye namuciriyemwo 26 iri muri Tanzania ni nkuko iri na South Africa ni nkuko iri mu bihugu byinshi biratandukanye na bijya bitandukanye n'ibyo yatandukana cyangwa mvize ubucuti biri hagati y'ivyo bintu ko ari bibiri kuko genu uze Bentro azaga mu kiganiro yatubwiye ko atacabizi ko wewe uzovyivuga ubwiye wanaje kwa nasa ndanayizi ko ajya nakunda hip hop sana nta murape nshaka kumenya ivyo ariko birabaho kuba muri management ntumenye ico bisiga oya wewe yavuze ngo wewe ngo azobona byatsi ngo azomenya
turo uzobibaze man. Oya biratandukanye cyane gose. Bon je nibaza reka Fabio badufasha lobo in deep ndani muga icyo novuga cyo je yarambwiye yuko ariyo tarike yinjiriyemwo hari yagiriye ko muri biriya bihugu vya rero acafata ko ariyo tariki y'urugendo rw'ubuzima bwiwe donc le 26 sinibuka ukwezi yo yarambwiye cyangwa umwaka mugabe iyo 26 kariyo yafatiye ko acavuga ati kwa pana sho akwerekana yuko iyo 26 ariyo yatanguye life yiwanje lifestyle yiwanje so niko yabimbwiye hanyuma kandi kuba hari izindi 26 zoba zihari numva nuko byahurira abantu nibo bavyiyumva kumengo birasa bico bihuriye ya mugabo urumva si bimwe ni nkuko wewe woshobora ku munashobora kwambara Nike hajya undi akambara Nike ukamenga byose vyaguriwe hamwe no biba vyaguriwe hamwe umwe arashobora kuba yakiguriye mu Kamengo undi akakigurira nga muri centre ville rero novuga yuko byose birasa n'ivyo ni 26 life ariko novuga isiguro umwe wese afise uko yitanga hari ugiye kubabaza bajya abandi nawe afise isiguro bashaka kubiha ya ni nkuko wewe urafise tarike yawe y'amavuko ufise n'uwundi mwavukiye rimwe shukrani birumvikana anyway tugaruka kwa Jid arangwe 26 life atubwira abari muri 26 life ni bande mbega project imeze gute tunyagaza ko n'umwanya mwaducereje mwihangane je nza kungi imihari kwa twari umwanya wa kigorongoro mukanya burya mwanya wa kigorongoro muri hangana mutubwira tunyarutse oya nta kibazo na kimwe n'uba gukora tubaza ibibazo wihuta mugabo utashaka kugira ngo kuruta byishura neza twisanzuye ariko ntaco byashitse n'amasaha nasezerana tubwiye kimeze gute 26 live harimo abaririmbyi benshi cyane muri 26 harimo abaririmbyi benshi cyane harimo n'abatwo harimo na turo bwavuze ntarasinya kontra ntabwo arasinya kontra niko yavuze Dabici tavuze gute na urimo kandi jewe na ntwasinya kontra jewe kweri komeze mwese bayuga anyway bandanya yunga ahubwo ndamvyifuza ntibaranyemerera Hello oui turakumva Allo Naitoke mnamekia chika buke nijya ndabibonye ivyo birabaho Chaka yatwatse Nameka network iracika Irapana n'iburi rimwe na rimwe biracika bivanye uri nk'ahantu mu biti byinshi bizoracika ni yala neka ravuga ni yala naje alright we nacho watu tubwira we baskwino ndirimbo yanyu na Navi Smith Lavacho kimwe na FABELOVE imeze gute kukiwimbe gukora nano bagabo babiri cyangwa nawe muri 26 live yabaye proposal go propose nka ngari muri 26 live usanzwe irimo cyangwa murakora bisanzwe ego usanzwe ndimo muri 26 twaratanguranye abanashatse opportunity no gukorana n'aba ba Alvin Smith na FABELOVE poisoning okay anyway yagarutse tubwira abaririmbyi bari muri 26 live kugira ngo turangire tubigenze uko turarondera umwanya ukwiye wundi wo igano gikwiye kurabona kwino munsi dufise byinshi twavuga kuri 26 live ariko gushikiro sawa urabona yuko amasaka tujamura aza kwihangana